hari abantu bamaze igihe batubaza kuri Malengo Media bashaka kumenya muri siporo ziri ku isi, ni kuvuga imikino, ni iyihe mikino yinjiza amafaranga menshi gusumba iyindi. Bakongera bakabaza kandi bati ni iyihe mikino izwi cyane ku rwego rw'isi gusumba iyindi. Uyu munsi rero nibyo tugiye kuja imuzi, tumenye imikino ikomeye ku isi ngo ni iyihe, tumenye kandi imikino yinjiza amafaranga menshi ku isi ngo ni iyihe. Icyo usabwa gusa niba utarakora subscribe kuri iyi chaîne mukunda muri benshi, fyondaho onye handitse subscribe, bibaye ngombwa usige n'akajambo ku biganiro ugomba ko twogukorera, kuko n'ubundi ruri rwa rubuga rwanyu batwita Malengo Media. Iyi nkuru tugiye kwihera ku rubuga rwitwa www.worldatlas.com, aho bashize hanze urutonde rw'imikino izwi gusumba iyindi, top 5 most popular sports. Ni kuvuga umukino wa mbere uzwi ku isi gusumba iyindi ni umukino bita soccer cyangwa football. Ukaba ukurikiranwa cyangwa ufise abafana imiliyaridi 3.5, kuvuga na miliyoni 500 vy'abafana hirya no hino ku isi. Uyu mukino ukaba uzwi cyane mu Burayi, muri Afrika, muri Aziya, haba no muri Amerika. Ku buryo uyu mukino football, iyi siporo nyene, ni imwe mu mikino yagiye ikoreshwa muri politike, cyangwa mu gihe abanyapolitike bamwe n'abandi mu bihugu byabacanze, ugasanga niwo mukino bakoresheje mu kuyovya abantu bagategura imikino. Aho usanga abashiranganya bafise ibida bari gukina, aho usanga abakuru b'ibihugu ku isi ariko barakina ngo ruhago. Ni umukino washinzwe uzana inyungu, ukabuzwi, ukaba kandi ari umukino ukoreshwa mu kuyovya abantu kugira ngo bakure amaso kuri politike n'ubukungu bihanze ibihugu runaka, bakerekeza amaso kuri football. Ari niyo mpamvu naho busanga mu gihugu hariho kuyivumbagatanya imyigaragambyo, mu gihe cy'umupira w'amaguru nyene hari ukuntu bihindura isura gato abantu bakaba barasamaye kwanza. Ari naho kandi mu bihugu bimwe n'ibindi football yagiye ikoreshwa muri politike nyine. Football kandi yagiye ihagarika intambara, hakaba gahenge kugira ngo abantu babanze barabe match irangiye intambara ikomeze. Murabizi mu mateka tuzobija imuzi navyo ngo tumenye uko vyagenze. Football ni kuvuga umupira w'amaguru ruhago warigeze guhagarika intambara by'agateganyo mugabo. Uyu mukino ukaba uzwi mu Burayi, muri Afrika no muri Aziya, haba no muri Amerika. Ikindi kandi igikombe cya FIFA kirabwa n'abantu amamiliyaridi ku isi, bigatuma ndetse umupira w'amaguru uba umwe mu mikino izwi gusumba iyindi mikino ku isi hafi yose. Ubu ni umukino wa mbere mu mikino ndetse izwi cyane ku isi. Uyu ni umukino uzwi cyane gusumba hafi iyindi yose, unarabwa cyane ku isi. Ari niyo mpamvu ibihugu biharanira mu gihe Coupe du Monde igeze cyangwa World Cup, igikombe cy'isi muri ruhago, usanga abantu bose basazi, ibihugu biri guharanira kuvuga ngo dukene tuzo hosting uwo mukino. Wagiye ubera mu Burusiya, sinzi za hehe, Afrika y'Epfo, kuko n'ubundi mu gihe cyose umupira w'amaguru ubereye mu gihugu runaka, bivuze ngo muri economy, ni kuvuga mu butunzi bw'igihugu hinjira menshi gusumba handi. Umukino wa kabiri uzwi ni cricket. Cricket ni bake bahuzi mugabo aha muri Afrika ni bake bahuzi mugabo si bake cyane. Nimba ukunda kuraba filime z'abahindi, cricket ni umukino ukunzwe cyane, barakunda no kuwerekana. Ukaba ufise abafana hafi miliyaridi 2, nako barenga miliyaridi 2 na miliyoni 500 ku isi. Ariko ahanini uzwi cyane gusumba handi ni muri Aziya, Australia hamwe no muri UK, Royaume-Uni. Cricket burya ni umwe mu mikino ukurikiranwa cyane mu Buhinde, Pakistani no mu bindi bihugu vya Commonwealth, umuryango uhurikiwemo n'abavuga icyongereza nyene canke abakurujwe n'abongereza muri zo gahunda. Cricket irakunzwe ku rwego rushimishije, nayo ni ya kabiri mu mikino iri ku isi sports. Uwa gatatu ni basketball, ukaba ufise abafana ku isi imiliyaridi 2 na miliyoni 200. Ukaba uzwi cyane muri Amerika, mu Burayi no muri Aziya, haba no muri Afrika, ariyo bita NBA. NBA rero nayo ubwayo
NBA niyo iri nyuma cyane muri uyu mukino, ituma uba neza cyane ku buryo wagiye wamamara ku isi yose. Uwa kane ni hockey, ukaba ufise imiliyaridi 2 z'abafana ku isi. Hakaba harimo kandi icyo bita field hockey hamwe na ice hockey. Field hockey ikaba izwi mu Buhinde, Pakistan hamwe no muri Netherlands, ariko ice hockey ikaba ahanini iri muri Amerika y'Amajyaruguru hamwe no mu Burayi. Umukino wa gatanu mu mikino izwi gusumba iyindi ni umukino witwa wa tennis nyine, ukaba ufise abafana hafi muri miliyaridi wose, ukaba uzwi cyane mu Burayi, muri Aziya no muri Amerika, kandi tennis bugiye irakurikiranwa cyane pe, cyane cyane muri amarushanwa bita ngo ni Grand Slam, bituma abantu benshi bagenda kuwukurikira bawuhurumbira. Hari indi mikino muga bitazwi nyine usanga ari isanzwe nka volleyball, ukaba ufite abafana miliyoni 900 gusa, ukaba uzwi mu Burayi cyane no muri Australia no muri Aziya no muri Amerika. Hakaba kandi table tennis, ya tennis bakenera ku meza nyine, uyu mukino ukaba ufite abafana miliyoni 850 ku isi nyine, ukaba ukurikirwa muri Aziya no muri Europe cyane cyane aho nyine habiri. Hakaba umukino kandi bita baseball, ukaba ufite abafana hafi miliyoni 500 ku isi, ukaba uzwi muri Amerika no mu Buyapani gusa. Hakaba umukino nka rugby, ukaba ufite abafana miliyoni 175 kugeza ku 177, akaba ari abafana bakurikira ndetse rugby cyane cyane. Uyu mukino ukaba uzwi muri Oceania, muri Afrika y'Epfo no muri UK. Hakaba kandi umukino wa golf bakunze kwita umukino w'abakire. Uyu mukino ukaba uzwi cyane muri Europe, ukaba ufite abafana ku isi barenga miliyoni 450, ukaba uzwi muri Aziya, muri Amerika no mu Burayi habe no muri Canada. Iyo niyo mikino ihari mu yizwi. Ariko bakibaza kandi ngo niyihe mikino irimo amafaranga menshi gusumba, yinjiza amafaranga menshi basi yunguka. Abakubwira ku rubuga rwa rundi rwitwa ni blog jebsensports.com, aho bawugaragariza urubuga rwizewe, aho bakubwira ngo top 5 most profitable sports, ni kuvuga siporo 5 zunguka ku isi. Ku mwanya wa mbere kandi ubwo ni football, ruhagiragaruka umupira w'amaguru. Ku mwaka akaba hinjira amafaranga imiliyaridi 12.29 z'amaeuro, uhereye mu maligi y'abanyaburayi, ni kuvuga nka Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A hamwe na Ligue 1 cyangwa NFL. Ubundi rutonde nyine rw'amaligi aho usanga bigize amafaranga ushize hamwe imiliyaridi 18 z'amadolari y'amanyamerika, akaba ari 12 z'amayero nyine ku mwaka. Umukino wa kabiri winjiza amafaranga menshi ntiwibeshe ni American Football, NFL. Uyu winjiza amafaranga imiliyaridi 18 ku mwaka, n'izindi miliyaridi 10 z'amadolari y'amanyamerika bivuye mu bikorwa byo kwamamaza nyine, hamwe n'izindi miliyaridi 2.7, ni kuvuga na miliyoni 700 muri sponsorship, mu nkunga nyine ziva hirya no hino. Umukino wa gatatu winjiza amafaranga menshi, baseball, MLB. Uyu mukino nawo ukaba winjiza ayasaga imiliyaridi 10.3 amafaranga yinjira buri mwaka, hakaba hinjira menshi pe, n'ibikorwa byo kwamamaza no kugurisha amatike muri izo gahunda. Umukino wa kane winjiza amafaranga menshi ni basketball, NBA. Uyu ndetse ukaba winjiza hafi miliyaridi 10 buri mwaka, bivuye mu bikorwa byo kwamamaza, buterankunga, ubucuruzi. Uwundi mukino winjiza wa gatanu winjiza amafaranga menshi ni ice hockey, NHL. Ukaba winjiza imiliyaridi 4.8 buri mwaka, na cyane cyane bivuye mu byo kwamamaza, iby'uburenganzira bwo kwamamaza, kugurisha amatike n'ubuterankunga. Mubaye natwe kuri Malengo Media, ntimuzogere gucikwa n'ikiganiro na kimwe, mukora subscribe mwamara kuyikora mukabanya kandi ko ari ngombwa ko mukora comment nyuma subscribe nyine. Naho butaha je nitwa Kim.